nta na rimwe nari bwabimusabe wanashaka meze nabi nshonje canke numva ndi muri besoin ya drogue naragenda nkamubwira nkaraba ikiwani ndamutera akampa amafaranga makeyi hanyuma nkongereza yo mfise nkaja kubigura mugabo ubwo buzima bwari bwanduhishije ku buryo no mu kugenda muri centre n'umuryango wanje nta nubyo wari utse kuri mwebwe nigiki mubona nyamukuru gitera cyane cyane gwaruka kuja muri drogue ko benshi nibaza ko ngira benshi arugwaruka murakoze cyane kibazo ciza gose ikintu ca mbere gitera ugwaruka kuja mu yero mutwe ubwa mbere novuga ko hariho terme nkunda gukoresha ivuga ngo abana benshi barabaye imfuvyi abavyeyi bakiriho sinzi ko vyumva neza abana benshi barabaye imfuvyi abavyeyi bakiriho abavyeyi bishinga kwiruka inyuma amafaranga n'ubuzima bw'uno munsi bumenga buragoye ariko ikiganiro n'abana baragihagaritse umwana aja muri adolescence papa atamenye ko umwana ari muri adolescence umwana aja muri drogue akayinwa imyaka 3 itaramubata ngo aje muri bamwe yakubwira roti aho abigaragaza cyane umenga yarameze nta muntu wese ashobora kubibona muvye atigeza bibona kubera batigera bicana ngo basangire ku meza. Il y a ces junkies du ghetto et il y a ces junkies de la cité. La plupart cherchent une sortie mais les chances sont minimes. Quand je vois mes potes assis à côté de la rue, même s'ils sont handicapés, ils ont besoin de leurs droits et leur place, oui. Ils ont besoin de leurs droits, oui. Uri muri manki ntuza gutinya gutora ikintu cy'umuntu mu gihe umubiri wawe uri kurabigusaba kandi ntushobora kuwima ntibikunda. Ikindi kintu naco giteye ubwoba cyane kubera byazimvye ubu akantu kangana guje kagugwa 25 bar 25,000 shobora gusanga abantu batatu bane nkuko yabivuze mu grand frère bariko bicumita urushinge ururumwe rushinge rumwe rugakoresha abantu batatu bane umwe yicomeka acomora asubira ubundi nti nawe acomeka undi acomeka umva harimo no kwanduzanya ingwara no kurundi ruhande ni nyinshi cyane ahubwo leta idahagurutse kuko urushinge rumwe uravyumva rumaze gukoresha abantu babiri batatu nta numwe azi sante y'uwundi uko imeze numva yuko ari kibazo icambere bariko bitera ibibica n'uwarafise ingwara aranayihaye mugenzi we nukuri ico kintu nyimba ari ikintu kimbabaza kirimo kandi iyo nibutse n'abagenzi banje benshi je namye ndanariza mu mwaka namaze muri centre n'uyu mwaka wundi ndi ngahanze namye ndandariza abajene bafuye ko bangana dans 2 ans barapfa ku bwinshi donc mu buryo nyene bwinshi cyane kandi ugasanga bishwe n'ubugwara bw'uburofa kubera iki kutamenya ubwa mbere babinwa kubera kumviriza uko kumviriza akisanga uhonja ofete uhonja nayo ibi bintu je nasanze ari ibintu bita toucher gare jouer koze ko wakoze nyene byabaye nka booster unyoye rimwe kabiri gatatu ni dependance usubira guhagarika umubiri ucutangwa kwigusaba utangura kubabara mu mubiri utayirose ukatangura kubura amahoro rero abavyeyi barakwiye gufata iya mbere mu kwitwararika abana babo ibintu byinshi rimwe na rimwe mu kubigwanya harakunze gukoreshwa amategeko kuko amategeko yo yahana izo drogue kw'igihugu gisanzwe kizigwanya zikaba ari mva makungu sinjira mu Burundi ziciye ayo matohoza harayo murashobora kumenya
Okay, yes. Ndabaramutse ndabifuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga. Ni Omdi Shanjuma ngiye kuremesha kino kiganiro nkuko mubizi kuri Agaciro Media. Ariko igihe cyose twama tubazanira ibiganiro bijanye na development personnel bigufasha kumenya kuvaha gukarisha ubwenge kumenya n'ibindi byinshi ariko byo tuma dutera intambwe tukava tukashikajya. No munsi rero muri Agaciro Media dutewe iteka ryo kwakira abashinga nabi babiri mubona baberewe gose mere kunyegereye ni mere kunyegereye ni Chiza Viateur asanzwe arongoye ishira hamwe Centre Strong Beach mu kanya ngira ngo aza kudusigura iryo ari ryo hamwe na Mukeshimana Ferdinand bamuzi nka Loti no ku rundi ruhande usanzwe uri mu miziki. Reka duhere nga kwa monsieur Chiza tubaramutse cyane. Murakoze cyane. Turabaramukije cyane mwese ariko baradukurikirana kandi namwe turabaramukije rwose. Tuvuze Chiza ubu mwidondoro twatanze urakwiye ko murongo yishira hamwe. Murakoze cyane nitwa Chiza Viateur nkabanza ndongo yishira hamwe nitwa Hope for Family ariko iryo shira hamwe geragize ikigo cyitwa Strong Bridge nukuvuga ni centre de prise en charge maladie mentale ya dépendance dufasha gwaruka canke abantu bagize ibikomere nseseza mutima biciye mu biyayiro mutwe canke biciye mu zinimbo kanaka tukabafasha kugira ngo bashobore gusubira mu buzima busanzwe basubire kumererwa neza na cyane cyane bashobore no kugira amagara meza yo mu mutwe. Burya koko ngaha mu Burundi kumenga intambara yaraheze abantu b'ibiyayiro mutwe byoba byahavuye navyo bibindi intambara barahari ku bwinshi. Abantu b'ibiyayiro mutwe ahubwo babaye benshi gusumba si igihugu cy'u Burundi cyonyene ariko n'ibihugu biri mu nzira y'amajambere hafi byose usanga ibiyayiro mutwe biri ku rwego rwo hejuru kuma biduga ku munsi kubera iki kubera gwaruka canke n'abandi bose ugasanga mu by'ukuri abantu barabaye busy bacita hagwaruka abana babo bakisanga mu myaka yabo bariko baritora bisanze bigiye kwifatanya n'abanwa ibiyayiro mutwe canke bagize ibikomere mu miryango seseza mutima imiryango hari ibikomere byinshi bituma abantu bashobora kwishora mu bibiyayiro mutwe bakibaza ngo nico kintu gishobora kubahumuriza muga gasanga caramaze kubonona ugasanga ndetse baragize n'ingorane zo kononekara amagara yo mu mutwe. Reka kumurengera turaza kubigaruka ko mu buryo bwagutse turamutse Loti naho tugwikaze cyane. Mwaramutse murakoze cyane kubona mwaduteye iteka mukatwakira muri Agaciro Media. Agaciro Media. Yego. Numvise intahe yawe ngo urume ngo bigeze kuba namwe mubabazwa n'umwotsi umwana agaciyemo ukana. Nukuri siby'imbeshere narabiciyemo kandi nabibayemo imyaka myinshi cyane. Myinshi gose cyane niho Imana yakora igitangaza impuza na Monsieur Viateur aho yankuye ahantu habi aranjana mu kigo none ubu jewe ndi ntahe igendera gatoya wodufasha gato tukumenye uwo tuzi nka Ferdinand ariwe kandi Loti ku kazina k'ubuhizi. Ferdinand warinde wakuze gute ibyo bintu by'ibiyayiro mutwe muri babiyemo gute? Bon jewe nakuze ndi umwana w'imfuvyi. Narakuriye muri SOS Gitega. Hanyuma ndavayo nkuko hari imyaka umwana wese bamusohora bageze mu bigero. Hanyuma narahuye niyo ngorane kiyabura mutwe bivanye n'ingorane zagiye zinashikira mu buzima zitandukanye ko nozivuga ntazo nomara. Aho ninjiye mu biyarura mutwe nibaza ko ari bwo buhungiro. Ariko nukuri nasanze atabuhungiro buriyo. Ahubwo kubereye ubuhungiro kubera umutwaro utoroshe. Abanyoye maze kumva ko babaho ubwoko bwinshi bw'ibiyayiro mutwe.
mwebwe manwa ikiyayura mutwe jewe Eh. je natanguriye ku itabi Ndaduga Itabi nja- risanzwe nyene? risanzwe ndaduga nja ku rumogi aha hanyuma ndaja kuri heroine hariyo benshi bitwa booster ino hanyuma na cocaine narayiciye kuba yego igihe garoti wowe waba wabinyoye wiyumva gute uravye abandi bantu wababona gute bon icyo no kubwira coco mu gihe uba uri mu yo mutego nukuri iyo uronse doze yawe wumva umengo urasubiye kuba muzima ibibazo biba bivuyeho bon mu yo mwanya ibibazo nta biba bihari kubera deja ubabari uba wari ufise mu mubiri burahera bijya bintu bikubabaza ukabibona nk'ibisanzwe mugabo ntaho biba bigiye kuko sasa kwingi zikuvuye kusanga ibibazo bikikurindiriye bikikurindiriye kandi uravye n'ubuzima bwo kunwa ibiyayuramutwe ariyo boost ukuri ni droge iteye ubwoba cyane kuko uravye n'ubuzima abantu bayinwa barimo bahitamwo buri munsi nukuri ibyo ndabivuga kubera nayo bayimo ndabizi kandi ikibabaje nuko uguharuka rw'uburundi ko rurabyinjiramwo ni ku bwinshi cyane ku buryo nimba ari ikintu cyatumye subira gufata inanga yanje nkumva shaka kuririmba ni ku bw'abo bantu imbere yuko binwa wari watanga kuririmba ego by'umuziki nawe wisanzemo yego ni impano imana yampaye bon kuva igihe nguye mu cyo bitwa drogue dure ko hariho ama drogue douce igihe naguye rero muri drogue dure nona carrière yanje y'umuziki nari ndayibagiye kuko ni ibintu bidashobora kujana none ikibazo roti ko abantu banwa ibiyayuramutwe cyane cyane bene ivyo bikaze ko twama tubona ari abantu baciriritse cyane mu buzima aho ubona ko umengo n'ubuzima bwarabananiye donc bene kubizana kuko vyinshi uko biri kose ngira ntibinakorerwa no mu Burundi bafise abakiriye bajya bonyene kweri bon donc au fait bashaka kubikura mu mahanga bakabizana bazi neza ko abakiriye ari bajya duhora tubona usanga byaranse donc wandi uraba nyine ukabona ko n'ubuzima bwibonekeza ko bwatembye nukuri abantu babizana kuko barabizana kandi bararonka abakiriya bajya ubona bagaragara kujya babita aba heavy junk aba heavy jack junk ça veut dire yuko umuntu arinze agaragara gutyo aba yarabaye imboho iyo drogue aco gituma benshi baravye mwibarabara bagaragara ko baciriritse ubwa ntabwo baciriritse wanashaka ni n'ugwaruka c'ubwenge cyane kandi gwiza amashure menshi ko benshi muri bo nukuri kujya bagaragara si kuvuga yuko hari ico babuze kandi si kuvuga yuko atabwenge bafise harimo abava muri zango twita ko ari z'aba boss nibo benshi nibo benshi ku buryo ushobora no kuva muhira atacugutse ukaja kwibera mwibarabara kubera wamaze kuba imbohe mwe mwavuze yuko mwatangiye kubinwa kubera amacungu ubuzima bubi none nabo ko umvi wabo hari byose babijamo bigenze gute abantu babijamo mu mvo zitandukanye harimo ababijamo babona umengo n'umunezero mu yindi
hari ababijamo kubera ingorane n'ubuzima bubi basanzwe babayemo. Imvo zo gufata ibiyayoramutwe ni nka accident ibigushikiye. Reka mudukundire turaza kukigaruka ko mugabo numva no baza Ciza Viateur mwebwe kugira munamwe mugire uwo muhamagaro ukuvuga ati aba bantu bariko baratemba mugabo sabo guheba. Donc uwo muhamagaro waje gute mwebwe mwari mu ntuki? Urakoze cyane, ikibazo ciza cyane. Je Viateur navutse nk'umuntu nk'abandi, mvukira mu muryango, mvukiye ruguru, muryango mfise papa na mama, ariko haheze imyaka 5 papa yaciye yitaba Imana. Mvutse amaze kwitaba Imana, twashije mu buzima butoroshe kuko muramaze kubona ngaha mu Burundi wacu, sinzi ko ari hose, mugabo iyo umuvyeyi umupapa avuye mu rugo akenshi abavukana ntibasubira gufata neza uwo mama asiganye abo bana, haca haba izo bintu no kwita nka conflict familial, usanga nyene hari ibyo badahuriza ko kubera amatungo ibi na biriya, bityo twisanga mu buzima butoroshe. Mama atangura ko ubuzima bubi, ariko je maze kumara imyaka 13 mpejeje umwaka wa 6 naciye mva muhira ruguru, tandaza shikira ngaha isoko itarasha, hari 1996 ndahibuka umunsi ntazokwibagira mu buzima bwanje, umunsi udasanzwe aho twavuganye n'abahungu 3 twari kumwe ruguru tuzanani Bujumbura, tudafise umuntu atuzanye, ariko ubaciye basubira inyuma tugeze mu nzira, ariko je ndafata decision ndaza kubera nabona ko atabundi buhungiro bwiza kuja kurondera ingene nzokura kugira nshobora gutabara. Ico gihe mwaje mwipakije canke imagine amaguru? Twipakije twatwenda amafaranga turipakiza, shitse ngaha nca nisanga ndi umwana mu barabara, camba mu barabara imyaka irenga 4 mba mu barabara, niho naciye nisanga mu mutego kunwa ibiyero mutwe, nca nangura konsoma ibiyero mutwe novuga drogue douce, ko nahere kuri col, hama ndaduga nja kuri cannabis, ariko birangirira nabi mu by'ukuri. Kubw'amahigwe haza projet bita Criege y'Abafaransa yakura abana mu barabara, yakorana na Ministère de la Jeunesse Sport, baratwegeraniza hamwe hari epfo muri Asiatique, batwigisha imyuga. Maze kutwigisha imyuga niho je nuga umwuga wo kumwa, ariwo n'ubu nsanzwe nkora kenshi, benshi banzi ku izina ry'umukwaferi, kandi umukwaferi yagize réussite kuko nakira abadamu batandukanye kandi bakuru, niwo ciko wankora, kandi tuko turimpacta gose, tuko turafasha benshi, kandi tumaze kwigisha benshi n'ibyo mwumwuga ko umugu ntunze kandi ngereje aha hose ngeze, naho nibi byose byavuye. Ariko mpura n'umugabo witwa Terence, hari mu 2003 tariki 15 z'ukwezi kwa gatatu, niho naho n'umugabo witwa Terence atubwira dusanga ku Marigara, ariko mu nyanja muri Salle de Prière, hama numva ubutumwa bwiza, hama ndakizwa. Maze gukizwa mu by'ukuri ubuzima bwanjye bwaciye buhindutse, naciye mbandanya. Ico gihe mwahuye bijyuka ibintu? Twahuye nk'ikosoma drogue gose, narabinwa cyane kuko nari natangwe kuronka amafaranga yo kubigura. Rero niho mu by'ukuri nsimbije imbere gato, nahavuye nshangira mariage kugira ngo nshobore gufasha abatoyi banje. Nyuma urugo rugagenda neza, ubundi umupapa mfise abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Ariko igihe cyose ku munsi wa Mungu sinigeza njyama muhira, nama nja ku Marigara ntwara message y'ivyizigiro bivuga ngo birakunda ko umuntu yakoje ibiyero mutwe asura ku muntu nk'abandi, bigakunda ko ashaka kumera neza. Niho 2015 bitakunda ko usura kubandanya ivyo bikorwa kubera ivyabaye mu gihugu mwese murabizi ivyari vyoroshe. Mugabo 2017 mpura n'umugabo yitwa Ernest, yakora kuri RTNB, aramfasha kurondera impapuro, asanga ndiko ndidoga ko umuhamagaro wanje ukuja gufasha abo bantu wahagaze. Mugaca mbwira ati birakunda ushrodeye impapuro bishe kubikora biri legal. Ndanda document 2019 niho naronka agrema
yo kubikora neza. Tuja hamwe n'abandi bahora bikonsoma naho ndamubwira ubutumwa bwiza barakizwa, mu nyuma tuja hamwe turafasha abantu. Tumara umwaka umwe tuja kumarigara nko twahora, nga turabona ko igisagara cyahindutse, amazi atakiramwa ya kera, ntibari bakinwa drogue isanzwe, bari bamaze kwimukira kuri drogue dure ariyo bita booster. Uyu munsi booster ikiramarwaruka cyane. Umutima wanje ntiwanyemereye kureka kubikora, turugurura ikigo yo centre de prise en charge de maladie mentale ya dépendance ariyo twita Strong Bridge, ikiraro gikomeye kidujabukanira mu muryango w'ivyizigiro. Uyu munsi tuko turafasha abana batari bake, mu by'ukuri si kibazo cyoroshe. Uyu munsi tuko turavugana kubera booster irazimvye, ikiro kigeze kuri 250 millions mon frère. Ikiro kimwe kigeze kuri 250 millions. Yeah, si ibintu vyoroshe. Agapinchi kame ukagwa 25,000. Rero ni ibintu bigoye. Rero baravuye icyo no kwita kuri file, ubunye bari ku ma injection, baritera benshi bitena inshinge. Rero turiko turagerageza gutabara kandi dutabaza, tuko turakorana na Minisante, turakorana n'igihugu kugira ngo dushobore gufasha benshi bashoboka. Turizigira ko bizoshika bigenda neza, cyo gituma twe turabafasha mu mwanya wa sevrage bakiza mu kigo. Uburyo babare bwa mbere turafise imiti tubaha ishobora kubafasha, uko turakorana n'abaganga. Centre irakorana n'abaganga, turafise mu médecin psychiatre yabyize, turafise aba infirmier psychiatre, turafise aba psychologue, turafise novuga equipe ikwiye yo kubikora mu buryo buri technique no mu buryo ushobora kugira ngo abantu bashobore bya bikomene seseza mutima nakubwira bishobore kubashe kwiyesima bashobore kuvavanwa n'ivyo. Turakorera no ku muryango kuko tubwirizwa gukorera ku miryango, tubagira amatherapie familiale. Icya gatatu dukora turaja ku mariesho, kubasanga ku marigara, kubabwira abo bajene bariko barakonsoma drogue ingaruka mbi zavyo no kwita nka prevention. Mushoboye kubasanga hajya babintu wera bashaka kubumva mwebwe muri ko murabibabwira, nk'ubu umuntu aravye ukuntu musa, ukuntu mwifashe neza, nibigaragaza ubuzima bwiza mubayemo, umubwiye ko wigeze kuba wonze warakubititse kubera ivyunwa iyo vyuma barabitahura kuko je baranzi kera ko ndi umuntu nababaye hafi gose. Hama abo dukorana nabo bose n'aba ex drogue, turetse abo baganga n'abandi. Hanyuma abo dufasha twe tubashira mu mutima wo gufasha abandi. Cyo gituma turi kumwe na Loti ngaha. Loti uyu munsi ariko intervena mu buryo budasanzwe muri sensibilisation, akoresheje indirimbo, akompoza indirimbo zitanga message yo kuva mu byo bintu baguyemo. Turafise groupe y'abakize, tugumana nabo, tujana nabo ku marigara, bo bababazi babakiri bashasha kugira ngo babone mu by'ukuri bigaragara. Tubabwira bigaragara ngo hera umwari kumwe uyu munsi rangena ameze, ubuzima bwarahindutse, twama tukamutera ivyo vyizigiro. Hama ugasanga mu by'ukuri ivyizigiro yaratakaje, arabidugira ahubwo ati nevyo genda gute, hama gacumwereka inzira yocamo kugira ngo ashobore gusokoka mw'ivyo biyayura mutwe. Ariko cengira ikibazo nk'uyu munsi woshaka kuvura nka malaria, ashaka kuyituza, nibaza ko atozana imiti yo kuvura malaria, yo ceja kuraba yikomoka kuri mwebwe. Nigiki mubona nyamukuru gitera cyane cyane ugwaruka kuja muri drogue? Ko benshi nibaza ko ngira benshi arugwaruka. Murakoze cyane, kibazo ciza gose. Ikintu ca mbere gitera ugwaruka kuja mu yera mutwe, ubwa mbere novuga ko hariho terme nkunda gukoresha ivuga ngo abana benshi barabaye imfuvyi abavyeyi bakiriho. Sinzi ko vyumva neza. Abana benshi barabaye imfuvyi abavyeyi bakiriho. Abavyeyi bishinga kwiruka inyuma amafaranga n'ubuzima bw'uno munsi bumenga buragoye, ariko ikiganiro n'abana baragihagaritse. Umwana yaje muri adolescence
papa atamenye ko umwana ari muri adolescence, umwana aja muri drogue akayinwa imyaka 3 itaramubata ngo aje muri bamwe yakubwira roti aho abigaragaza cyane umenga yarameze nta muntu wese ashobora kubibona, umuvyeyi atigeze abibona kubera batigera bicara ngo basangire ku meza kugira ngo amurabe mu maso abone umwana ngene ahinduka. Abana barakeneye kubona abavyeyi, ariko abavyeyi umwanya barawubimye. Ico ni ikintu ca mbere gitera abana benshi birirwa barishora mu biyero mutwe. Ubwa mbere babinwa kubera kumviriza, uko kumviriza akisanga uhonja ofete uhonja. Nayo ibi bintu je nasanze ari ibintu bita toucher gare jouer koze ko wakoze nyene byabaye nka booster unyoye rimwe kabiri gatatu ni dependance usubira guhagarika umubiri ucutangwa kwigusaba utangura kubabara mu mubiri utayirose ukatangura kubura amahoro. Rero abavyeyi barakwiye gufata iya mbere mu kwitwararika abana babo. Bwa kabiri abana barabifatira mu mashure, cyo gituma dufata iya mbere yo kuja mu mashure gukinga. Twarakoze n'agatabo kavuga ukuri kuyera umutwe. Ako gatabo kakozwe na Fondation y'Amerika, mbwa twarashoboye guhindura mu Kirundi kugira ngo bushobe gushikira abana benshi bashobora kumenya ukuri kuyera umutwe. Nituragira amahigwe yo kugatiraduza ngo tubugire bwinshi, mbwa turizigira ko umunsi umwe ushobora guhura n'umuntu kavuga ati ubwo butabo reka tubugire bwinshi gucyo gufasha ugwaruka. Ubwo gwaruka harimo message avuga kuri drogue, ku nzoga, ku bintu byose, bakamenya uko kuri kw'ivyo biyera umutwe kugira ngo ntibaje kubigwamwo hataragera. Cyo gituma twe tuvuga ngo turakinga muri prevention. Hanyuma nukoresha ama media kugira ngo mu by'ukuri twerekane uko kuri ko mwebwe muri abantu bakomeye cyane, muri abantu bashikanijwe kure aho twese dushobora kurishikana. Ubu ushobora kumva ikiganiro cyakazocumviriza, arashobora kumva mu message yiwe akagira ngo rekangire ico nkoze. Bwa kane twebwe turahamagarira igipolisi kandi kirabikora. Hariho serire anti drogue iri kirakora cyane. Nino munsi baruka gufata ibiyero mutwe ho mugamba bitari bikeya. Hariho ikindi kiyero umutwe giheruka kuza gishasha, novuga ko ari urumogi bita no gutanga ukigarote ubwibuka cyane, urumogi rushasha naza konza kugura skanka, ari urumogi twita skanka. Nago urumogi to skanka nago riko ruraza kubera busi zimbye, nago barucanga n'ibindi bintu, nago ruri importe kandi sugo ngaha mu Burundi, nago riko ruragirira n'abana benshi. Hanyuma abana benshi tumaze kwakira mu kigo uyu munsi baramaze kugira ihungabana ry'amagara yo mu mutwe kubera amadrogue. Si kibazo coroshe, ni kibazo novuga ko kibazo kininiya. Twese tubwiza guhagurukira hamwe nawe wewe waduhaye mikro, hamwe n'uwundi ashobora kuvyumva, hamwe n'umuvyeyi. Uwo muvyeyi mu by'ukuri arashobora kugira icafashije mu guterera mu guhagarika ivyo mutwe. Twe dufise vision ivuga ngo Emonde sans drogue Uburundi butagira mu biyero mutwe. Tuzobona gute none? Naha tuvuga ngo kubona ni gute? Nuko twebwe tubwirizwa kugerageza aba turiko tuba twafashije mu kigo, aba hamwe n'abandi kubashira mu mutima ukuja kubwira mugenzi we ngo ibiyero mutwe ni bibi. Uko ukubona ari byinshi bagira vyigishanya, twagira turavyigishanya. Niyo message twagarukanye yo guza turabwira umwe abwire mugenzi we, ndabwire mugenzi we, dusanga ari shene aho tuzobona Uburundi butacinjiramwo drogue. Bivuye aho bavuga ngo bari babidandaza bisunikira ino, bavuga ngo ntitukijana drogue mu Burundi kubera nta bakiriya tugifise mu Burundi. Ibintu byinshi rimwe na rimwe mu kubigwanya arakunze gukoreshwa amategeko, kuko amategeko yo yahana izo drogue kw'igihugu gisanzwe kizigwanya, zikaba ari mvamakungu sinjira mu Burundi ziciye ayo matohoza. Hari ayo murashobora kumenya? Ayo matohoza nibaza ko twe tayazi cyane, muga arazwi n'igipolisi. Igipolisi kirakora cyo gituma bashizeho imwe nakubwira serire anti drogue, bariko barakora cyane, kandi hari amategeko nkuko bivuze agwanya ibiyero umutwe n'ababifata ndetse n'ababidandaza abahasha. Rero biriko birakogwa cyane, kuko novuga ko
uyu munsi washaka biriko birevuriwa cyane turashimira leta y'u Burundi kubera ikirabishira mu nguvu cyane kubera nko muri minisante hariho novuga igisata cha santé mentale ico ni cyahora ubu kirahari kandi bariko baragerageza kugishira mu buryo cyane kugira ngo bashobore gufasha abo bantu bagira ihungabana ry'amagara mu mutwe bashobore gufashwa rero iyo bariko barafasha na ba bantu bakora n'ico gipolisi baraca kumenya amankete kugira mwemere gukurikira uyu mwari musanzwe muri komburanwa ivyo biyeyura mutwe kandi ukibirimo biba bikuryohera ni gute rero wemeye gukurikira uyo gufasha kubivamo jewe mu kumukurikira nagomba kubabwira yuko nukuri jewe nari narushe ubuzima nari ndimo bwarambabaza kandi n'umuryango nari narawurengeye bari barahevye ivyo byose maze kubiraba nubwo buremere bw'ubuzima nari mfise jeje nyene nije nagiye kumwitura ku bukombe bw'iwanje wari usanzwe umuzi umaze kumwumva nari nsanzwe ndamunzi imbere yaho nta na rimwe mwari mwarahuye abiguhanure ukavyana bon nta na rimwe nari bwabimusabe wanashaka meze nabi nshonje canke numva ndi muri besoin ya drogue naragenda nkamubwira nkaraba ikiwani ndamutera akampa amafaranga makeyi hanyuma nkongereza yo mfise nkaja kubigura mugabo ubwo buzima bwari bwanduhishije ku buryo no mu kugenda muri centre n'umuryango wanje nta nubyo wari uzi bagiye kubimenya ari uko nashitseyo nukuri uyu mushinga ntaye ndamushimira kuri wewe uno munsi umufata nkande je kuri jewe nukuri ni mukuru wanje nkunda cyane kandi kimenspire beaucoup kuko iyi ngorane y'ibiyarura-mutwe nukuri uravye umurindi biriko ukaraba n'amadanje arimo ni menshi apart yuko drogue nyene ubwayo ishobora kukwica harimo amariske menshi riske nk'izihe kuko uri muri manki ntuza gutinya gutora ikintu cy'umuntu mu gihe umubiri wawe uri kurabigusaba kandi ntushobora kuwima ntibikunda ikindi kintu naco ubu giteye ubwoba cyane kubera byazimvye ubu akantu kangana guje kagugwa 25,000 shobora gusanga abantu batatu bane nkuko yabivuze mu grand frère bariko bicumita urushinge ururumwe urushinge rumwe rugakoresha abantu batatu bane umwe yicomeka acomora asubira ubundi nti nawe acomeka undi acomeka umva harimo no kwanduzanya ingwara no ku rundi ruhande ni nyinshi cyane ahubwo leta idahagurutse n'ama association asanzwe abikoreramo na Strong Bridge n'izindi shirahamwe nyinshi zikorera muri domaine zo kugabanya amariske reduction des risques ziri mu kuntu ibiyayuramutwe nukuri la jeunesse Burundi d'ici mu myaka 3 iri imbere nukuri benshi bazo bafise ingwara batazi no kumweneza babazanduye kuko urushinge rumwe uravyumva rumaze gukoresha abantu babiri batatu nta numwe azi santé y'uwundi uko imeze numva yuko ari kibazo icambere bariko bitera ibibica n'uwarafise ingwara aranayihaye mugenzi we nukuri ico kintu nyimba ari ikintu kimbabaza kirimo kandi iyo nibutse n'abagenzi banje benshi je namye ndanariza mu mwaka namaze muri centre
n'uyu mwaka wundi ndi ngahanze namye ndandariza abajene bapfuye uko bangana dans 2 ans barapfa ku bwinshi donc mu buryo nyene bwinshi cyane kandi ugasanga bishwe n'ubugwara bw'uburofa kubera iki kutamenya kutigishwa bikwiye kandi ugasanga umuntu arapfuye kandi kuvuga ko umuryango we warubuza amahera yo kumuvuza ntibigeze banizera ko yoba agwaye by'ukuri erega muri kujya ashobora kuza ruhande akakubwira ati je burya bimeze uku nuku nuku aba yananiwe si ahubwo niho hari hageze yuko umuntu ategerezwa kumwiyegereza kugira abarinde impanuka nyinshi ziko zisikira urwaruka rw'u Burundi ubu nibaza yuko igihugu kirakwiye gushiraho politike yo gukingira abo bana b'igihugu mu kubashigikira nubwo bari muri zijya ngora bakigishwa bikwiye basi wumva ko mu mutima wiwe ataragera yuko atarumva ko yo biheba burundu basi yigishwa kungene yo kwikingira impanuka zimwe zimwe nukuri ndashimira cyane ibigo biko birahaguruka mu gushigikira urwaruka kandi nongera nkubitiraga gohe abavyeyi iyo umwana wawe umubonye yaguye mw'iryo sanganya suwo gutabwa suwo kwigiza inyuma suwo gufungwa suwo kuraba nk'igicibwa kuko ntaco buri kuramufasha ugasanga umwana yoca akora we ibikiri wivyariye asigaye arutwa n'umukozi abakorera nta jambo ntiyumvirizwa nubwo yo bari kavuga ukuri ntibashobora kukwemera bisigura yuko iyo manque de communication ihari nayone iri mu mpanuka nyinshi zituma urwaruka n'urwohevye rutabiheba fasile kuko menya yuko n'abantu barakeneye urukundo gatoya barakeneye- Loti muri famiye iwawe mwavuze ngo ntibari bakikwizera ego murunganwe mwakuranye mu nshuti z'umuryango mu kibano naho wari ufatwa gute naho nico kimwe nta cizere wari ufitiwe wanashaka n'ubu nshaka ndakubwira nico kimwe nta ncizere nari mfise yaba mu bagenzi mu babanyi mu nshuti mu bo tuvukana b'amaraso nukuri ubu wabihevye ubu naho bagufata gute barizera koko by'ukuri wabihevye canke bavuga ati bon nukuri ndakubwiza ukuri kubw'imyaka myinshi tuba twarayibayemo hari n'igihe usanga ubihevye ugasubira ukabigwamwo ugaheba ugasubira ukabigwamwo kumva yuko utabura atahura neza umutima wawe ukubwire yuko hageze kubiheba nukuri n'ubu ndabibona icyizere kukigarukana bizomfata imyaka sinokubesha ariko n'urugamba ugwana ugashobora donc bizotegwa umugani wa Jezi bavuga ngo bazobamenyera kuvyamwa ego eh? ego none ubu uri mu bakijijwe kuko yatubwiye Viateur ati jewe kugira ndabihebe nyezina nahungiye mu mana we nawe mukuri jewe ndasenga kandi nkashima Imana aho yankuye kuko ibyo twese ntidusengera mu mashengeramo mugabo Imana twemera nimwe yego je ndafata intimite yiwanje nkasenga nkashima Imana aho yankuye
nukuri kandi nkanayisaba yuko kijya ciza nkoreye nagikorera n'abandi bakibirimo ahubwo binashoboka shaka nanje kwitanga gukora mu kuvugira ubwo guharuka rurimo izo ngorane ndabicishije mu ndirimbo zanje mu guhanura ubwo guharuka no gukubitira Crenday community imenye ukungena abo bantu bafise izo ngorane bo batreta kuko nabone sondezime n'abantu kuko udafise ingorane nawe abafise yindi yego si kubera umuntu mubonye ari kimuga ucumwigiza hirya ngo ave mu bantu ukamwereka yuko ari gicibwa nukuri abavyeyi n'igihugu barakwiye guhindura faso bababonamwo abo bantu kuko ntakubesha ugwaruka rwinshi ruciye ubwenge bw'igihugu rwose rukora rugwa mu biyayura mutwe kandi abamaze guhona ni benshi kandi umengo nta cabaye abavyeyi bamwe bafise agahinda kuko baravuga ati none ibintu byatwinjiranye gute umwana wacu kugira ashike igihe apfa ntitunamenye niyo yapfiriye ibumva ko ibyo bintu bitari normal habakenewe in politique ya dialogue hagati yabo babinwa n'abadutwara n'abavyeyi kugira ngo bamenye aho bafashiritse kuko unagiye no kwivuza kwa muganga imbere yuko aguha umuti ubanza kumwiganira hanyuma akamenya umuti wokiza iyo ngwara yawe ego nuko murakoze cyane turaza kugarukaho gatoya uze kudufasha turangiza nabonye mugendana kitari muraza kudufasha gatoya twumve ubwo buhinga na message mucisha muri zo ndirimbo ariko ngira ngo tugaruka gatoya kuri Monsieur Viateur yatanguje bino bintu tuja ku musozo wa kino kiyago kino gihugu n'abantu benshi bafite ivyo bibazo cyane cyane ko abavyeyi benshi bacaye bayamanika ati umwana wacu yaratunaniye ntibabandanye barondeza inzira zo kumutabara kuba dukoze kino kiganiro dufite audience nini biza kumvizwa n'abantu benshi abaza kugana ati nyabuna mudufashe murafite ubushobozi bwo kwakira benshi murakoze cyane ikigo kirafite ubushobozi bwo kwakira benshi mu gatari benshi gose kuko turashobora kwakira abantu bashika 90 kuko hariho abariko barakira ni kwa muganga baragenda barakira bagenda baratanga ibibanza turashobora kubakira ikindi naco gishobora kuba nuko abantu bamenye uko kuri barashobora kuza tukabaha impanuro twatega impanuro ngene bashobora kubigenza ko hariho abazi batakwiye kuba baja mu kigo tukabaganiriza tugafata umwanya w'amaterapi bataha hama bigakunda ugasanga yarabisokotsemo novuga ko ibiyero mutwe uyu munsi ukuntu noshima Imana kubera biko biramenyekana mugabo tukibitanga mu minsi heze byari kaje nka sida muri 90 yarakwica kubera utari bwamenye ukuri kwa n'ingene okwigenza umaze kwandura n'ingene wo kwifata nico kimwe no munsi izi drogue novuga ko ico kimwe mugabo turafise amahirwe cyane ku gihugu cyacu Burundi kuko nyakubahwa umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yarafashe ya mbere uyu munsi ni marene wabo bantu baguye mutego ku mibero mutwe yaremeye kuba marene wabo nukuvuga yaremeye kubatahura rero ico nikidasanzwe kubona tugira umuvyeyi umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ashobora gufata ya mbere akavuga ati nabo n'abantu nk'abandi
bashobora gufashwa rero turafise ivyizigiro bidasanzwe ko dushobora gufasha benshi. Ubwa kabiri nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi nawe wene ni umugenzi w'ugwaruka ngisa mugira musanze mubizi. Rero ivyo vyose hamwe n'ayo makuru hamwe tugize amahigwe akabona kino kiganiro canke abari hafi yiwe bakumva izi message turamuhamagarira kuza nka marene w'abo bantu akagendera iki kigo azobona vyinshi bikenewe kugira ngo dushobore gutabara benshi bashoboka. Ikindi turahamagarira abavyeyi nkuko twabivuze kugira ngo mu by'ukuri bagane abantu ariko barafasha abantu basaba impanuro. Ikindi naco je nibagiye kuvuga kandi gikomeye cyane gishobora gutuma benshi bashobora kugabanya umurindi wo kumwibera mutwe ko abavyeyi batakironka umwanya mwinshi wo muryango. Mugabo abavyeyi b'u Burundi barakunda kwigisha abana babo neza kandi ni ikintu ciza tubashimira gose. Nuko mu mashure abadirecteurs abarongozi b'amashure ku mashure yose boshiraho abapsikologe kugira ngo bashobore kuraba ikibazo kiriko kiraba ku mwana, kuko umwana yagiye muri ico kibazo yaronka amanota menshi aratibuka ukamenya yaguye mu kinogo, kugira ngo bimenye hakiri kare hama bakontakta abavyeyi, hama abavyeyi bamaze kubimenya ntibaciye bamufata ngo bamutungurute cyane bagirene baterere hariya bakubite bagirene, ariko bamufashe gusokoka mu ivyo bintu bitura abahinga barahari. Turafise abapsikologe ngaha mu gihugu cyacu Burundi kandi batari bake bariko barintervena muri iki gikorwa. Ibigo birahari turahari kugira ngo dushobore gufasha ubwo gwaruka mu gihugu cyacu Burundi. Hari ntahe donc y'abantu bashobora kuba barakize kubera ko baciye hagiye wanyu umunsi bamaze kugira ico bimarira nimara bari barataye amashuri baba barasubiyemo kuri ico mutubwiriye. Yego cyane turafise intahe nyinshi abakize basubiye mu mashure bariho batari bake. Turafise abavyeyi bashobora gushinga intahe bavuga ikigo cyo cyabafashije umunsi basugira umunezero, ivyizigiro byo mu muryango vyaje vyaratakaye uyu munsi ivyizigiro byasubiye kuduga. Turafise abana uyu munsi bariko barakora ubuzi butandukanye kugira ngo bashobore gusura mu buzima bwa misi yose. Turafise n'abandi twarungitse za Dubai n'ahandi kuja gukora akazi kugira ngo biteze imbere ejo bazoze bateze imbere igihugu cabo, bateze imbere umuryango yabo n'igihugu cabo, kugira ngo kumbure bashobore no gushigikira muri vision y'umukuru w'icacu Burundi 2024 2040 igihugu cifashe n'ibihumbi 2060 igihugu giteye imbere. Ntibishoboka ugwaruka rwo mu bitego biye kumwera mutwe, muga birakunda ugwaruka ufashe ya mbere kugira ngo bashobore kwiteza imbere no guteza imbere igihugu cabo. Murakoze cyane. Tugusabe Loti gatoya uducishirize ko umujya wa kitalo umujya w'inanga. Avec plaisir. Yego. Indirimbo nifuza kubasangiza. Indirimbo ivunira urugohe la communauté. Indirimbo ivuga yuko ubwo gwaruka rwashikiwe n'izi ngorane, ubwo gwaruka ruri mw'ibarabara, ubwo gwaruka ruri mu ngorane zindi nyinshi ntarinze kuvuga, bamenye yuko nabone barakeneye urukundo, barakeneye kubahwa, barakeneye kuronka ikibanza kibabereye, kuko malgré tout ingorane barimo kandi ishobora gukira. Ico kw'ico kintu sinkekeranye. Nubwo indirimbo iri mu gifaransa ndazi yuko abarundi batari baki gifaransa barakizi. Reka ndayibasangiza. Quand je vois dans cette vie mes potes, mes sœurs, mes parents,
tout perdu dans cette vie, mais les choses tournent trop mal. Il y a ces junkies du ghetto et il y a ces junkies de la cité. La plupart cherchent une sortie, mais les chances sont minimes. Quand je vois mes potes assis à côté de la rue, même s'ils sont handicapés, ils ont besoin de leurs droits et leur place, oui. Ils ont besoin de leurs droits, oui. Ils ont besoin de leurs droits. Ils ont besoin de leur place. Laisse-le juste s'exprimer. Il y a ces femmes au foyer et il y a ces filles heavy junkies. Il y a ces junkies du ghetto. Ils ont besoin de leurs droits et leur place. Hey. Quand je vois mes potes assis à côté de la rue, même s'ils sont handicapés, ils ont besoin de leurs droits et leur place, oui. Ils ont besoin de leurs droits et ça c'est vrai. Ils ont besoin de leur place, oui. Ils ont besoin de leurs droits. Laisse-le juste s'exprimer. Murakoze cyane kuri kano kantu karyoshe cyane muhereje ko muvuza igitari kwibaza niba batama b'abafaransa. Roti tugushimire cyane. Murakoze namwebwe. Ego tugushimire nawe Monsieur Viateur. Murakoze cyane namwe turabakengurukiye cyane ko maduhaye kano kanya kugira ngo dushobore gushikiriza ikiri ku mutima kugira ngo abarundi benshi bashobore gufashwa kandi n'aba bana b'igihugu bashobore gutabagwa niwo mutwaro wacu dufise. Murakoze cyane areka kandi shimire n'abafasha umwanya nk'uyu badukurikira kino kigana mu gisangize inshuti n'abagenzi kugira ngo ibi bikorwa biriko birakoreka iziminduka ziriko ziraba zishikire n'abandi nimbuzi n'uwundi bikimeze gutya mwumvishe ko bishoboka guhinduka naba byarakunze tuzokure mu bigano by'ubutaha muri kumwe na Omdisha nyuma bye bye.